Yesu abahezagire. Ni iteka cyo gushimira Imana Data wa twese. Yo yemeye irakoresha umukozi wayo. Nitezuwera Justin. Asanzwe akorera ibikorwa by'Imana mu ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Kristo. Eglise de Repentance. Iriherereye mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura Avenue de la Mort musi ya Sitima. Ego Imana yaramukoresheje aransengera naramuteye akamo ntivyari byoroshe ku buzima bwanje nari ngwaye kandi bikomeye. Bwa mbere nafashwe na malaria arasengera ndamutera akamo arasengera ndabona agahengwe. Mu nyuma ugira kabiri haraza ibintu bintabagura umubiri wose. Ndavuga ati binavyo nibiki. Ndakomeza ndasenga ndongera ndamubwira arasengera. Ivyo bintu ndarondeye ibiri byari byo ndabura. Birantabagura umubiri wose. Ndavuga ati ibintu nibiki. Ndagenda kugura imiti, iyo miti ntacankoreye. Ndamubwira ati sengera arasengera. Aho rero mu nyuma ibyo biramera nk'ibipfunguka. Haraza inkorora. Iyo nkorora yo rero navuga ati noneho karabaye. Abantu babonye rero iyo malaria kuntu inkubita bakabona ivyo bintu bintabagura bavuga ati wewe wararishano. Ndavuga ati ivyo kuba narishano si mwebwe mubizi ariko jewe ndabizi. Nukuri barabandanya baransengera. Nari nararondeye ikintu akabasi ndahwamo. Ikintu cyose najya cyose cyaruhukira hasi. Mugabo bamaze kunsengera biciye mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo narabonye ko kw'Imana. Buri munsi nabona impinduka, kugeza n'uwo mwana isaha mwumva nasama bigakunda. Sinashobora kwasama ngo bikunde. Sinashobora kuvugana n'umuntu. Sinashobora kuvuga audio kuri telefone. Umuntu wese twavugana twandikirana message. Naho nyine nkaca nkorora. Twandikirana message. Akantu ndakwamwo nukuri ntako kutuza ku munsi. Ndi ikintu ubwo nyene caca kija hasi. Nkaronka amapeti yo kujya mugabo ubwo nyene kaca kija hasi. Avuga ati ibintu nibiki kweri. Bana ba mama muze mwizera ubushobozi bw'ijambo. Abantu benshi baranzanira imiti ngonwa ngo nabagenzi banje. Muga nkavuga ati jewe kuva nkivuka sindanywa imiti. Ubu niho nocamwe imiti ngo ni kubera ngo ntaringwa impande ya mama. Herereye mu gihugu cyo muri Kenya. Ndi Murundi mugabo mvuka iyo mu Burundi. Ndiyumvira no gutaha muganda avuga ati jewe reka nizere ahanyene mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo kumbura umukozi wayo arasenga Imana yamwumvira arasengera aguma mbaza ati nasenga yimureye gute. Amubwira ati ukomere. Mu nyuma re haraje isonga bya bintu bimaze kugira haraje isonga mwanya wari wose nkoroye cyafatana ikizunguzungu mbonye cyangwa mejeje gukorora cyafatana ikizunguzungu mbonye cyangwa haraje hantu nyine mu asohoka mu muntu numvise ubutumwa bukiri ikiganiro ngenda kuri YouTube haraba nkavuma nizera mvuga ati nzokira. N'imiti yo kwa muganga naraheze ko yaransishirije ubu. Ndiko ndabikubwira utambonye ntiwobimenya. Ariko bizi abantu bobo bambonye n'umukozi w'Imana nashobora kubibwira ukomerewe. Bana mama umwana isaha ndi muzima ndiko ndakira. Nukuri narakitse Imana ishimwe yo yakoze ibyo bikomeye. Kandi Imana ishimwe yo yankoresheje hareka kunywa iyo miti
umva nagomba nzimire tuze duhora twizera ijambo abakozi b'Imana baba batubwiye twizera n'isengesho baba badusengeye barara amajoro badusengera gitondo n'umugoroba nukuri ndamushimiye cyane Imana imuhezagire kandi imwongere n'umugisha yarambereye kwizamu umwana isaha ndidegembya mbere ubu ngomba mpange n'akazi eje nzokabyukamo yoyo yarahabaye Imana ihabwe icubahiro abumvise intaye yanje mugira umugisha mukomeze kwizera ijambo ry'Imana riko riraca ku kiganiro ubushobozi bw'ijambo yaraye intabaye ingwara nari mfise nakize ihabwe icubahiro murakoze cyane. Shalom shalom amahoro y'Imana bane nawe waramutse canke se wiriwe turanezerewe cyane gose kubw'uyu munsi Imana yakugiriye neza uyu munsi ni ku munsi wa gatandatu. Shalom to you. How are you doing? Umeze neza waramutse neza mwaramutse canke se wiriwe bivanye n'umwanya uri kurumviriza ko buno butumwa bwiza amahoro ya Kristo Yesu abane nawe. Nitezura Justin niwe musanzwe wo muri kumwe misose mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Turanezerewe cyane kubitangaza n'ibimenyetso Imana ibandanya ikora biciye mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo ababandanye bakogwako no kuri Yesu abaho umugisha baturungikiye nta Yesu Kristo abagirire neza abafashijwe n'ijambo Yesu Kristo abahezagire. Birashobora kuri kurumviriza kuri YouTube cyangwa kuri Facebook rino jambo ry'Imana cyane se buno butumwa bwiza cyane se no sengesho nimba ari kuri YouTube sonda subscribe nturengane udafyonze subscribe uraba hananditse ko subscribe cyane se s'abonner ufyonde ko ufyonde nakora ko gakengeri bakita notification bell. Hanyuma rero nimba ari kuri Facebook ufyonde kuri follow like ufyonde no kuri partage kugira ngo abantu rushize guhezagirwa n'ubutumwa bwiza n'abagenzi bawe nabo babubone barushize kubona kuko uko ufyonda kuri like niko birushiriza kuzana visibility cyane se kugaragara ibirushiza kuboneka mu ma page y'abantu batandukanye. Hanyuma nimba ari kuri WhatsApp naho rungikira abagenzi inshuti batandukanye kuri WhatsApp mu contact ufise muri telefone yawe. Yesu Kristo akugire neza umwami Yesu akuhezagire cyane. Rero ndagoma senge icambere sengera abagwaye n'abasimitwari tandukanye ariko kandi dusengere n'abantu ndagomba usengane nanje kwijambo tumaze iminsi tuganira ko ehengera nze vuba wumire kuco ufise ntagire ugutwara igitsibo cawe. Birashoboka ari igitsibo c'agakiza Satani agomba kugutwara. Birashoboka ko ari umugisha wawe Satani agomba kugutwara. Birashoboka ko ari umugisha wa Satani agomba kugutwara. Birashoboka ko ari umugabo wa Satani agomba kugutwara. Birashoboka ko ari umwana wa Satani agomba kugutwara. Birashoboka ko ari amahoro ya Satani agomba kugutwara. Birashoboka ko ari ibyawe Satani agomba kugutwara. So uvyumire ko don't give up easily. Reka ndakubwira ikintu kimwe mwibanga rikomeye utazi, ibanga rikomeye kandi cyane utazi. Igituma Satani atsinda ubuzima bw'abantu benshi ni kubera ko afite ikintu kimwe gikomeye cyane. N'umuntu adacika intege. He never give up easily. Ntago apfa gucika intege byoroshe. Nukuri ashobora kuzinduka hano mukamukubita n'ubushobozi bukomeye bw'amasengesho ariko ejo mu gitondo akagaruka. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo musenge ubudasiba, pray without ceasing, kubera ko Imana irazi ko Satani adacika intege akunda gutera cyane gose. Nawe rero ni wari ukwiye gucika intege no kurambirwa kubera ko Satani ntapfa kurambirwa no gucika intege. Nico gituma abantu benshi barakunda kumbaza ibibazo reka ndabyishure ngo mbega ntibizohera, mbega ibintu muri ko muransengera biragiye ntibizogaruka, mbega nabohotse nivyo nakize, mbega ntibizogaruka, mbega ntibizogenda uko. Nivyo turagusengera ugakira, turagusengera ukishwa, turagusengera ukaronka umugabo wawe ntamuretse, turagusengera ukaronka umugore ariko umugore wawe ntamuretse, turagusengera ukaronka akazi ariko akazi kawe ntakaretse, turagusengera ukaronka agakiza ugakomera mu gakiza ariko agakiza kawe Satani ntakaretse aguma atera. Nico gituma utegereza kugumusenga ugasengera ibintu vyawe.
Imana idufashe cyane gose, Imana idutabare cyane gose. Ni kuvuga ni wasenga cyane uzonesha cyane, ni warondera Imana cyane uzogera kure, ni wizera cyane uzotsinda cyane. Imana igufashe cyane gose. So Satani ntago atinya ikindi kintu cyaco cyose, atinya ubushobozi bwonyene. So reka ndagusengera Imana igushoboze kandi kugwanirire. Mana ndasengeye uyu mwene data, umukore ko umubohore kandi umukize mu izina rya Yesu. Uyafise umutwaro wo kuronka akazi, uyafise umutwaro mwami Imana wo kuriha amafaranga y'inzu, uyafise umutwaro w'ibibazo bitandukanye by'ubuzima, ndamusengeye umugirire neza, umwiteho kandi umwitwararike, umugenderere mu maja no mu maza, abone ibitangaza byawe bimuhindurira amateka. Yesu Kristo, reka mu minsi we yo kubaho yishugwe nawe, agendererwe nawe, abone ubugingo bwawe buhindura amateka yiwe. Mu minsi yo kubaho agendererwe nawe, abone iyindi image nshasha y'ubuzima. Yesu muremera ivyizigiro bishasha. Ndasengeye umuntu wese Satani yari karanyaga ibyiwe, ndabisengeye ngo bigaruke mu izina rya Yesu. Umugisha wiwe ugaruke mu izina rya Yesu, umuhezagiro wiwe ugaruke mu izina rya Yesu, ibitangaza byiwe bigaruke mu izina rya Yesu, umunezero wiwe ugaruke mu izina rya Yesu, igitangaza ciwe kigaruke mu izina rya Yesu, umugisha wiwe ugaruke mu izina rya Yesu. Mwami Yesu abone kugira neza kwawe, abone umunezero wawe, abone intsinzi yawe imukurikirana mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Agakiza Satani ntagatware ngo agashobore, akomere mu mwemo, akomere mu gakiza, ashikame mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Mwami Yesu arushirize gukomera, arushirize gutera intambwe. Ndasengeye uyu muntu afasha hanagwaye, ndamusengeye yakire gukira, 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 yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Abagwaye ingwara za diabete, abagwaye ingwara z'ibisukari, abagwaye mwami Imana za cancer, abagwaye za sida, abagwaye ingwara z'imigera zitandukanye mu mibiri yabo, abagwaye ama hepatite atandukanye, abagwaye amafyigo, abagwaye munda, abagwaye amara, abagwaye ingwara zitandukanye bakire gukira, abagwaye ama estoma, abafise ikibazo cyo kwibagira, abagwaye amaso, abagwaye amagufa, abagwaye imitsi bakire gukira mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Mana ubakoreko, ubakoreko, ubakoreko. Abagwaye ingwara zo mu bihimba vyirondoka, abagwaye ama infection, abamaze kwigihe kirekire imyaka myinshi, abagwaye ingwara z'imitima, abafise ibibazo by'ama hypertension, ubushobozi bwa bakoreko, ubushobozi bwa bakoreko, abarota indoto mbi bakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Twizeye kandi twizigiye, amen. Wifuza kwamana ku ubutumwa bwiza imisoso twandikire kuri 39 ubusa gatandatu. Mwami Yesu Kristo aguhezagire cyane, ugira umugisha. Yesu aguhezagire.